ubu tuvugana turavuye kuri studio turavuye kuri bureau dukorera turagiye mu kinama twumve ibibazo by'amazi aho bibagejeje tugiye kuba bazicerekeye amazi tugiye muri Sud Vibes station turabe ingene ikibazo cy'amazi kiriko kiragenda. Ni gute? Cheni poa kweli. Ni sawa kweli. Yego kabisa meze neza je. Ni sawa. Konda. Amutse abakunzi ba BITV hari. Sha abakunzi kweli ni barambe nta ngorane bibereho neza kweli. Yego kabisa. Rero ngaha ndabona urukura twari kinga ndi mutagisi ivero kweli. Kweli. Yego kabisa. Nene ko amazi yabuze wowe uriko uraronka ibiraka by'abantu bakubwira ati nguru ntwari ibido nka 10 kunzanira amazi. Yo amazi yabuze hose mu gisagara ca Bujumbura. Ni kuvuga nka je bampaye idiri yo kuvoma amazi nsanga ndayerera iyo zantuzenya zarobereze nkaja hehe nkabura. Umuhungu yemerewe kumara iminsi ingahe atoze? Umuhungu niwe basi atoze yo umunsi umwe wonyene kubera to niwe yemerewe atarosa amazi yo koga yoga. Hey y'all, come look at this. Usanga nuka dari nabi gose ahubwo gusa nibareba bakora uburyo nyene turonka amazi nyene ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Agenda kubona akazi kariko karagenda fresh kwe buke nyene umuntu niyo kwita uko biriko biragenda kose. Abakiriya nana si benshi cyane kubera namwe no misi hari agashomeri kenshi kubera abavyeyi bakiva mu gishomeri nyene c'abanyeshuri bakivaja ku ishuri. Rero ubu usanga rero abakiriya batariko baraboneka ntibariko baraboneka neza urabona n'amezi nyene avuye amezi akurikira ukwezi kw'igishomeri. None witwa gute no? Je zina abanyitwa Sibomana James. Sibomana James. Amutse abakunzi ba BIT. Jaba akunzi ba BITV ndabaramukije ndabifuriza akazi keza na business yabo igomira tera imbere igenda neza. Asante sana nakoze kutwifuriza akazi keza naje ko rinda kwifurije akazi keza ko ubandanye uronka n'abakiriya. Murakoze cyane. Ama rero je ndakwibariza kabaza gato sivyo. Nk'ubu bibaza ko umuhungu ubibaza ko umuhungu yemerewe kumara iminsi ingahe atoga? Umuhungu arashobora kumara nk'iminsi 2 atoga. Iminsi 2 yohera mugasha ino mu gisagara sinzi ko no munsi wohera. Kubera ikino mu gisagara umunsi utohera? Ino mu gisagara mpamvu umunsi utohera ni kubera hari ubushuhe bwishi. Hari ubushuhe bwishi. Biramaze gushikira kamara iminsi 2 utoga? Ndi in town. Wapi kwera? Ndi ruguru kabiri kohera. Bitwa gute no? Nitikabigira Imana Jama. Girimana Jama. Yego. Amuze abakunzi ba BIT. Yego ni sawa kabisa ibintu ni byiza kwera. None nk'ubu ko mbona ikibazo c'amazi cabaye ndanse. Ururonka abantu baguha ibiraka byo kuvuga ati tugenda uvomera amazi, genda ndonderera amazi. Abantu ni benshi kwera ndabaronka mugaba amazi naho no yakura bisabye no kungene mbona ahantu batondana amabida abantu benshi ndahiga ahantu no yakura nkabura kwera ikiraka kikaba kincitse kabisa. Donc ugiye agamazi kagarukana amabida garagara niba bakiguhemba umva no hembwa gute nta yarosa amazi. Yego. None nk'ubu ko amazi yabuze cyane muri ibi bice byo muri none bibaza yuko umuhungu arekuriye kumara iminsi ingahe atoze? Cyane buri ku munsi wokoga gatatu ariko ingorane y'amazi kabisa yabaye ndase kabisa mwe kigisagara ca Bujumbura kwera. Yego. Cyo tumare umara nk'iminsi 3 utanoze. Yego kabisa urumva ni nabo utoze nawe n'abakira ntibogushorera. None nk'ubu uronka ibiraka by'abantu bakubwira ati genda ndondere amazi nareka twasanze rukora akazi ko taxive. Amazi ugiye kuyaronka usanga yabavomye benshi ugasanga hariyo ibyuma byinshi n'imiduga agiye kuvoma yo ugasanga we ntushikiriwe agaca bavoma haba imiduga. None nk'ubu we urinzi genda kurondera amazi kugira uyaronke ugenda nk'ahantu hangana gutuvuye ngaha ugenda nk'ibirometero 10. Ibirometero 10 canke indwi kugira uronke amazi. None wewe nawe nubwo wambwiye ubwa mbere ngo nta giswahili wumva cyangwa ngo nta rundi rurimi womenya kuvuga kandi uri umushoferi gaho uri umushoferi none nk'ubugende nk'umunyamahanga urumva sivyo hama wewe ugacunyunguruza gacunyunguruza nk'ubu waza ko wumvugisha gute? Uri umunyamahanga no kwishura bike kubyo wambajije ibyo ntashoboye naho no kubwira ati ntavyo nshoboye. Kubu duciye dukaba we ukampa iryo kinga sivyo
kama iryo kinga nanje nkagutwara ugasanga ndi umunyamahanga mukumbwira ko washitse woca ubimbwira gute ndi nk'umuzungu woca ubimbwira gute uri nk'umuzungu ndashobora kukubwira ati nashitse bivanye naho ngiye ndashobora kuhabonesha amaso nkakubwira ati jaho aho najana hanyene kandi reka je simba numva ikirundi je ndashobora kuba no guha sinyare iko yerekana ko nashitse woca ugira gute ndashobora kugukoma ko nkagira nkuku nuko mba nuri umutaxivere nk'ubuje ciye nza aca nabwo ati reka nanje ndagutware reka je umiyo kinga nanje ndagutware kaca usanga ndi umuzungu mukumbwira ko washitse wowe bimbwira gute nta kirundi numva mukukubwira ko washitse jewe ndiko ndagutwara ndi umuzungu sivyo wewe woca umbwira gute ko washitse je nokubara ati mu boss burya je twashitse nahanyene kweri ntumva ikirundi none tumva ikirundi nanje nta giswahili nzi nta jeki urumva nta n'igifaransa nzi je ndakubara ati burya twashitse yego nahanyene nk'ubu wewe uri umutaxivere je nciye nza hagati ma iyo ki je ndi umuzungu tukaca dukaba nanje nkagutwara sivyo mukumbwira ko washitse wobimbwira gute ata kirundi numva je nanje nta gifaransa nzi nta n'igiswahili nzi kandi nzi kirundi gusa umva rero co ndaguma ndagutwara oya je nokubwira ati ndashitse kandi ntavyo nukumva atavyo wumva nokubwira ati shimama kabisa niyo yonyene nzi kabisa je ndi umuzungu ndiko ndagutwara mukumbwira ko washitse wobimbwira gute ndashobora kukubwira ati umefika canke ucafika byonyene mugabo urumva birenze ngaho urumva sinamenye uko ndikunda bivuga nko mu rundi rurimi sezera y'abakunzi ba BIT abakunzi ndabasezera nuko no basezera nyine mukagenda neza amahoro nkuko tubonanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura kandi mukagera umugoroba mwiza nta ngorane ndabasezeye nyene ndabifuriza akazi kabandanye kagenda neza ahasigaye tuzosubira ibisigaye tugire Kristo asante sana James sawa sawa yego kabisa ni sawa muheza gigwe kweri abakunzi b'iyo TV ndabashimiye cyane kuba batugendeye ndamugira ibihe byiza asante sana